Mutamasoro. We abadashotse bamumenya uwo tuvuze ninde? Mutamasoro. Basi dushire ko Ati nashize akakwa Mutama. Noba ndamukoroye. Mwubaho Nsoro. Kubwanje ndamwubaha cyane. Yego. Sinibishobisha. Oya. Umwubahira iki? Nukuri je ndamwubaha aho ngeze. Yewe gutwenze nk'udatwenze. Oya ndatwe nibiri hanze kera nkiri mu diaspora nkiri mu diaspora ncandaza. Rero nsanga umujama wanje aheruka gupfakara. Ahetse gupfakara nca turabona natwe amukanya kumbe nawe yacafise agatima ko twari twariganye yacafise agatima ko kunkunda. Dushigana kera je umva nyene ibyantu by'abantu bigana umva muri siri y'ibintu. Gusa nyene mu amatanga. Mugabo mwari mwarakinye kanjenje kwa. Yashobora kuba twari tarakinye kanjenje. Mugabo cha turatandukana genda iburayo. Ngiye iburayo ngarutse nsambira ati ngenda muba hafi. Ntubibona? Ndabibona. Ukomeza uramuba hafi nyene kugeza no mu nzu. Ndamuba hafi gushika ndagenda no mu nzu anjana mu nzu gusa abana biwe nyene. Kubera intambara. Abandi bahungu shadi. Bakobwa bagikura. Bitonda bacu batangura ko kwifuza. Ino sahani muze harirako. Nanje no ibegera ko umutsima. Nivyo byabaye rero. Iyo sahani barayiririyeko. Yego nukuri barayiririyeko. Basangira nasi. Urabyemera neza na neza uravuga ati nimifatire ku bintu gahe. Je nabonye menga. Wo bareka. Barayiririye ku mugabo. Sije nabishatse nyene barafosinze ku. Bona mengo urafitiye n'udusoni uratinya abantu. Bonye bahagaze ngo wa muntu ngo muri feru. Hari ngana numva nyene ndagize isoni ariko nyene natangiye kumenyera. Hebe. Yes me aman. Hani nariko ndibumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibitronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano. Mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane. Nibituronsa hotel Paradise on Earth. Shalom, God bless you everywhere you are. Nibaze yuko mumeze neza kabisa muri wa munyenga. Twebwe dushimira uhoraho niwe dufasha tukavyuka tugakora bino bintu tukakubwira duti nizere yuko uri kumwe natwe aho uherereye hose. Subscribe kugira uzohora bo wa mbere, sharinga bigere kuri benshi. Yamari ciyumviro cawe turagikeneye na ntaryo kugira tubandanye tubana 5 kuri 5. Je nitwa Ndikuriyo Leonce Desan bwa Dr. Vlove aka Dicom aka The Ambassador. Musanzwe mumenyere kuri Dico Entertainment no kuba bimeze. Ubona kire yitwa Happy Akimana. Nibyo? Mbadakozi. Yamenye yose. Kuko warurize bya Akimana. Mbandarize all the way from BFA, all the way from Iruhande ya Nsoro gato, all the way from Ferrouge. No mukobwa amaze iminsi ariko arabikora abandanya anabikora. Mbe nkwise umukobwa ubwo simba nkosheje. Ayandi madara. Nta pete ndakumanuye. Wari nkoroye. Sabi kigongo. Madame. Ubwo kwita madame byo sikose. Yasikose. Madame, nukuri ndaciye bugufi ndasabye ikigongwe kukwita umukobwa kandi uri umukobwa. Nuko nanjye ndaciye bugufi ndaziguhaye. Hajye umuntu y'umugore ntashobora kwitwa umukobwa. Sinzi. Umugore aritwa umukobwa ya. Gusa numvise menga ayo kuntu bavangu oya. Jewe bibi wanje abandi bita nyogokuru. Yahora aza muhiri wacu kandi sikera cyane. Mama akuze afise umuhunga ngano nkuko nyene ngano. Nkumva batera inkuru nkumva ngo wa mukobwa ngo ndakubwira. Arone aracamwita umukobwa. Mama wiwe nyogokuru wanje bibi. Yita umukobwa wiwe ati umukobwa. Rero bayimita ko ari umukobwa wiwe cyane. Yari umukobwa umwana wiwe. Okay, nta bagore babiri umva ko batera inkuru kumva umwe Yesu. Ngo wa mukobwa ngo reka ndakubwira. Kajya kandi rero sinzi byaribyo. Jeni bazanga ndacyo bitwaye mugabo nibaza yuko uri umuntu muri generation imwe cyangwa atari umumama mugenzi wawe ko yateritse nkuru kwita umukobwa
womenga nk'ubu nk'umugabo wawe umufise akumva niko ndakwita umukobwa menga ndamanuye menga wankoroye menga nakukoroye hari umuntu yigeze compostinga la fois passée cava ngo uyu mukobwa ngo twomuronderera he numva ko materi menga nabibonye free independent voice man oya sinibuka umuntu yigeze compostinga ya cyambona commentaire y'umuntu ntamenye wakanya rasuye kuba umukobwa ngo yisubije ubwana ngo ndetse mwe mubikora cyo kwigira abana Muga yarakurenganije kuko siwe warobwiye naje nabivuze yego none ndiko nyine epumeze neza ariko cyane bon kwenda ndamukiriza abantu ko twahitiye kuvuga byinshi abantu bavuga ngo urumva ngo majya gutera amajambo ngo ataturamukije baramutse mu buryo baramutsamwo n'ayandi mazina y'ubuhizi nimba yafise wivuga kandi we muganiro ni we ni kwa none ibiganiro byawe byose nabandaba kuba ari uko nyine utanguranye mutangura muri bashe vibe abakunzi ba Diko Entertainment baramukije cyane ndabaramukije gose n'abakunzi ba Happy Akimana muri ko nkurikirana ndabaramukije gose amahoro y'Imana abane namwe abane nanje yego urayabipfuriza nawe ukayipfuriza mu kantu nigashasha kabagenda yabipfurije umva ibyo utangaragiye bikugaruka angaruke ko rero ubwo ndayabipfurije reka nanje hambavu yuko yipfurije ndayakwipfurize nukuri kose bikugaruke ko byigwije ibiheta ngabo ndwi urakoze cyane bibiri ikunda gukoresha igiharuro kandi bugisha igiharuro kirakomeye ngo ni igiharuro c'Imana burya uzutinye igiharuro indwi wubahe n'igiharuro 12 indwi nk'igiharuro indwi kigaruka muri Bibiliya inshuro 777 biba byavuye kuki ahubwo byavuye kuki kuko ntiba bivuye muri uwo mwanya kugira ngo bavenge igiharuro ni ukubera ko Imana yakunze gukarosha ico giharuro nk'igiharuro cuzuye cundabira rero indwi kagaruka indwi n'ubundi indwi baca bavuga abahenga ati indwi ni igiharuro c'Imana iyindi indwi ni Yesu Kristo iyindi indwi ni heraheza na n'ubujya butatu butagatifu Imana Imana mwana na mutima mweranda voilà indwi rero muri Bibiliya uzocika ingura uzosanga ico giharuro ijambo indwi bigaruka inshuro 774 mpeka ariko ntarayisoma yose nanje nawe ndasoma yose muganda bizi nagare umuntu amaze gusoma Bibiliya yose akayimara yo wagaye ndabazi benshi ndazi nk'uherutse kuyisoma ubugira kabira arayisubiramo umugabo yitwa Ildefonse Comedian nimwe abantu amaze gusoma Bibiliya akayisubiramo inshuro zirayihe yose Ildefonse nawe uzi umukomedian yo mugabo arasoma Bibiliya gose gusa kuzomana wagiye mu rushengero gusenga ariko bajya bari karafungura gusoma abariko arafungura n'ukuri abariko ariyubaka abariko ariyubaka muganga nkawe uja mu rusengero inshuro 5 kundwi ugasanga n'ivyahishuriwe Yohana ntuzi n'umurongo umuvugo wayo itangurira ntuzi n'umurongo utangura ati bwa mbere na mbere jambo Diko muntu burya mu jambo ry'Imana n'vy'Imana biragoye simpaka ngo ugende ngo uzi ngo heka byinshi ariko burya ufise utuntu tuba ugenderako ibigorera kugira ibintu by'Imana bigorera ibintu by'Imana kandi mutubwira ati n'umunyenga cyera muri Yesu n'umunyenga nyine kwa muri Yesu n'umunyenga mugabo biragoye kuko ushobora kubona nka Happy imenga ndayisoma mugabo hajya mu nzira yiwanje bafise ibintu by'iwanje babiri mu mutima basi mirongo ingenga bafise iki sinzi kumaze kubona sikuvuga ngo ni byatani makenshi ndayizi cyane muga kenshi mbafise utuverse burya mbanze sinzi ko urabona kuri stati yanjye ndakunda kubona utuverse nkibaza atugiye muri Bibiliya urakoporo itereye rego hari amabible ari mugendana ugenda ugakopi ibyo murongo gashuterera oya tuba turi ko tugamba ndatutse kwera wambwira nk'umurongo uri kurakuyobora cyane muri uno mwaka tutubwira naho wanditse Zaburi 23 Zaburi ya 23 kama niwe mwungere wacu yes wabona ndatawaza sinzokena none zibyo ivyo n'umwana yaciye muri Sunday school ari mu mirongo twavuga kenshi ngo Zaburi gatatu twabana abantu mwaciye muri Sunday school uco bibona kana mwe mwakiriye agakiza hirya yecu uroroshe tubwira uwundi kabisa umwe dushaka kwibandana ndayizi n'ukuri uwundi umwe kabisa
hariho iyo nashizeko ngaha nturabe none ugira hariho na urabe postinze kare ngo ibasha gukora ibirenze ibyo dusaba gusa ntuje kumbaza imirongo none ko sindakazi ngibasha gukora n'ibirenze ibyo dusaba tuyisaba cyo kuvuga ngo je ngo ndinda gufata ngo matayo ngo ni mu ndirimbo je ntibikuraba ariko tuba tubizi mu mutima ngo batabiriyo ariko vyovyo niko kuri simaka ngo umuntu amenye ngo birahana kandi mugano uko no kubimenya naho bitumbere n'ivyo kugira ngo uguye n'umuntu ugomba kumuha ijambo menya muri kure numva afise n'inyota yo kurimenya ahubwo muri iyi minsi urakoze cyane nta n'ubizi iyo tugana ejo wabona urabaye mama pastor kuba mama pastor ugakara imbere y'abantu utobwira umuntu ijambo ngo namubwira hari sanga kandi vyaba biryoshe zomberade ndiko ndaraba muri kamera nkabona vyo kubera mugabo maherene ucuza urambara amagufa oya barayambara aba mama pastor n'inkofero nanagiye hariya hirya bene amatiyo hariya ntagiye amajuko hari nabonye musigaye muja kuri harutari munihambariye n'inkofero ariko jewe burya butumwa kweri imana imbabare sindabwemera rero ushobora kubona bariko barapreachinga biyambariye inkofero muri church ari umudamu canke umupapa ariko yebo umupapa ho ubona bijanye kwa oya abadamu hari utuntu dushasha duharawe maze imisi mbona nyene basonesha basona kamengana igishapo kiya kirabujijwe nako mama abamama mbe ahubwo waruzi ko Bibiliya uravye ibyivuga inkofero ahubwo zaciyoza no kwamburwa n'abamama kubera ko umugabo ayambaye ngo bameze nk'uwanyegeje ubwiza bw'Imana kubera ko twe dusa n'Imana iyo uri kurambara inkofero rero uba umeze nk'uwiteye isoni wewe ukanyegeza ubwiza bwawe kandi usa n'Imana burya nimwe mwari mukwiye kwambara inkofero umva nimba mwambara inkofero nabijya bitambara byose ntaje nabitowe ko ndayambaye oya howe ni sawa cyane baguha amashugwe bimeze gute hakurya muri Burundi Film Academy bimeze gute muri Fer Rouge abamaze imisi baye no film nibaza ko basabona umuntu twakiri muri Fer Rouge tumeze neza nibaza ko lundi passé babonye saison 6 yaraje kandi nibaza ko baryohewe cyane ko bari bayikumbuye cyane bayikumbuye gose yego baguma bavuga Fer Rouge ariko twibaza ko ubunya meze neza nubu baruhutse icari ku mutima curu yego kandi niyindi lundi kandi iraje niyindi kuri kiriraje niyindi ikibi canyu nuko ngo muhengera biryoshe mugaca mubikata oya twizera yuko ino sezo izofundikira umwaka iyi sezo yuko tukamara nk'uno mwaka wose ari Fer Rouge oya iri hafi guhera iyi sezo ni ya nyuma nkuko byashikirijwe no bijejwe ariko ejo kuri poste yiwe narabonye atubara ariko hari yindi seri shasha igomba kuza kandi bazoryoherwa cyane yego ubijejwe ninde ko mengo atinya kumuvuga ubijejwe ndamuteye ndamwuba ni Mr Coach uwo bita amazina yiwe yose duhere ko ariko kuri karanga mu oya je nshaka ereka mwebwe abo murashobora kuba afise umurongozi ugasanga ntazi n'amazina azi gusa ngo ni coach uriya mugabo yitwa gute gahe diko ati navuga mwiza diko ya nawe baramuzi we abadashotse bamumenya uwo tuvuze nini bamuvuze Mutamasoro Asi dushire ko ati nashize kwa Mutama noba ndamukoroye mwoba wa Nsoro ku bwanje ndamwubaha cyane yego sinibishobisha oya umwubahirike umwubahirike nkubu ni iki gituma wohagarara hano ukavuga ati je ninda nindesha umuntu yitwa Nsoro ndamwubaha nukuri je ndamwubaha aho ngeze kubera awe umwubahira bijanye n'uyu mwuga wacu yego kubera ko aho ugeze ubikesha ndabikesha mugabo we ntiwiyize bijya abandi ngo barenda guca ngo muri Burundi Film Academy narize wewe warize promotion ya kanga ya gatatu uri n'igicocoro aba bana ngo ba Audrey abandi warabatanze cyayeze pfoba muri promotion ya hirya oya twariganye ya gatatu sasa kwiga hajya ahantu ukaba muri coach ya Nsoro n'umunsi kwa ko murakorana kugeza no muri projet nini uno munsi maze imisi hagaze neza hari indi experience hari ikindi kintu byakunguye byaranyunguye ikintu kinini kuko urashobora kwiga ukiga ariko ukabura aho wapika ivyo wize ariko twagira amahirwe turaronka ingene tugaragaza ibyo twize turatangura ku ntango 11 ntitwari dufise byinshi ariko twagiye turabibamo gatoya
tugenda turabamwe buke buke niko twagiye turegera imbere na n'ubu muga turashiga kandi turashiga turacakeneye byinshi byo kumenya bisigura yuko ubumenyi burabandanya kandi muri ko murakina mutangiye gufatwa nk'abastar ariko nta muntu yiga ngo ahetse niyo mpamvu n'amashuri burya bashyizeho amashuri menshi ugava ngaho ukaja ngaho yego kabisa biba byumvikana cyane muri experience nini waba warahakuye urabona yuko bishoboka yuko ejo ushobora nawe no kwikorera ibyawe bigakunda yego umwanya n'umwanya bikunze no bikora ariko jewe kubwanje numva umenga no banza nkabibangira gatoya nkabanza nkiga nyene nkamera nkwegeye imbere kuko ndazi ndi mu maboko meza byose bizogenda neza cyane ufashwe neza cyane ariko barayibona nabona uburyo murabona hepfo uburyo ariyo cyane uburyo gitagase kandi iyi ni filime gutagatisha yebi gurwenze nk'udatwenze oya ndatwe iyi ni filime gutagatisha ega diko basi nushobora kuronka n'ibintu ushike muhera mutamata ko bwate turukuza girasiyo ntanga nacimaze ni filime kubyibuhisha oya ndiko ndavuga urashobora basi kuba use karonka n'ibintu nyene n'uburyo bw'amafaranga kandi utagata yego ako kantu ntutagata abagwiza tunga bo benshi kwisi nibaza ngo nabo babyibushe basi umutima agatima ariko mugane wacakiye namucari gikona niko cari agatima ariko bisigura ngo ego avuge mu migane sinatahu bisigura uhuje ivyo niko navuga filime y'u Burundi impact kiragira haba mu buryo buboneka mu mufuko kubaka izina kwisununura mu buzima ubwo ntibiherera kwizina gusa hari kandi karushaka kuba tuje narakuyemwo muri bino bintu ndiko ndakora iciza nama ndiko ndiyumvira iciza nuko iyo urikora rima uravuga ati gihe kinaka nzokwimbura cange ubitse imbuto ukayibika ahantu ukavuga ati ndiko ndayibika ahantu hatabora ntiza kubungwa burya umunsi umwe ndoza kuyitoraho nayibitse yaramaze kugira agaciro kanini bisigura ngo rero reka tubibe tubangire tubitse ejo tuzosubire gusarura tubihe umwanya tuzosarura urabona gacu hari ikintu bita gacu byose ni imana le signe avant couleur hari uburyo ushobora kuri ahantu mu bugaragwa ariko ukabona tumwanya n'umwanya ndabona iriba ry'amazi rishobora gutaboka uratangiye kubona udutonyanga turashobora kutatubona ariko burya imana ibifise ahantu bugira ikirarabira yo je kenshi nkunda kwizera imana gose imana yoyo tuba twayishize imbere ariko wa mukobwa dufatire kubiboneka ko kimana bugera tubwiye ati byose ndabibahaye genda mube yarabiduhaye mugabo yarabiduhaye kwizera cyo kintu ca mbere ntugire ngo bigatutizera burya je muranda hari igihe umuntu aja mu ntege agasenga umenga sihuri nturi kuravyegereza umutima niyo nasenze nyine mvuga atandize ubwo nyene tiktak cyabikunda ariko ijambo ry'Imana ryo kakubwira tufise iki aba ari cyo nkorerako nanje fisike ndiko ndakora feruje n'izindi ziraje rero Imana reka twizere kizoheza ku bantu batavyibuka neza muri feruje witwa gute kwanza feruje wakinye witwa happy ku bantu batibuka neza ijya personality y'ujya muntu wari umuntu ameze gute feruje nari umuhabara nke umuhabara nari babashavuga gute urya nk'urya mu mama aba yaraje mu rugo mu gataruku wese bamwita gute yaragwinjiyemo mbo aba ari umugore agira kabiri ni umugore agira kabiri ubwo je sinaragira na kabiri nagira na gatatu umva ni kuko iswara yayivuga niviriye hanze kera nkiri mu diaspora muri feruje nicandaza rero ncasanga umujama wanje aheruka gupfaka ahetse gupfakara nca turabona natwe aramukanya kumbe nawe yacafise agatima ko twari twariganye yacafise agatima ko kunkunda cyabisaba yuko ngo antreta mucigana kera yari yarigeze kugo propose tucigana kera je umva nyene byampize abantu bigana umva muri siri y'ibintu gusa nyene mu mugabo mwari mwarakinye kanjenje yashobora kuba twari tarakinye kanjenje mugabo cha turatandukana agenda iburayo ngiye burayo ngarutse asanga yari ipfakari yashambwira ati ngenda muba hafi ndabibona
ukomeza uramuba hafi nyene kugeza no mu nzu ndamuba hafi gushika ndagenda no mu nzu banjana mu nzu gusa abana biwe nyene arabo twakawe dore ko nyene ko twahuje voilà abandi bakubera intambara abandi bahungu shadi bakobwa bagikura bitonde sinzi ko urabibona cyane cyane iyo urwo rugo rurongowemwo uwundi muntu umenga bahakwa kwegerana no mu myaka rero ingorane yari hari abana biwe twarangana voilà abana biwe uratse abantu bangana nyene ugaca umenga nta cubahiro boguha ugasanga uriya mupapa ariko arabahatiriza ku nguvu ngo bakwite mama kandi ari n'abahungu naho hari igihe catangura ibintu vyo kwiba cyangwa ugasanga abahungu naho batangiye kuva terega ino sahani muze harirako nanje no ibegera ko umutsima nivyo vyabaye rero muri Feruje ayaya bica birangira gute iyo sahani barayiririyeko yego nukuri barayiririyeko asangira naso uravyemera neza na neza uravuga ati nimwifatire ku bintu gahebe kengene muri Feruje nje nabonye umenga woba rero barayiririye ku mugabo sije nabishatse nyene barafosa inzu ku none bagufosa inzu ca weme naye gashara rya ntugo gwari mu nzu ya se ari kuruhungira nawe nari kuruhungira n'ukuri mwobe bazi yo gufosinga weje weme oya asima ona fosingana ni koneza oya oni waza ari sinzi koneza ni diko sasa wanarije ko twotagera hano hantu kugira twumve n'inyigisho ko ni imwe mu mafilme ariko arigisha kandi dukora amafilme kugira yigisha abantu ufatiye kuri experience ntoyo muri filme niyo turiko turavuga wabonye ibi bintu biza kuza harimo akantu ka mukase abana mukase ni ibintu bikunze no kuba hano mu kibano iwacu birimo iyihe nyigisho nawe ubwawe wumva wosigira abantu yego kwicambere na mbere kukijanye n'abana ba mukase burya kenshi nyene sinova ngo ntibibaho ariko imisi yose si mukase w'umuntu se ntaba mubi imisi yose mukase w'umuntu ntaba mubi nabo bana bafite babakase canke ba mukase wabo bana baba bakwiye kubanza kwanza bagaha umwanya igihe ntibatwabwe nuko azi bagatusi usa umwana wanje yesi mama wanje ahubwo babanze babane gatoya banze babonane bwa bwiza bwa wa muntu babone bwa bubi imbere yuko batangura kuzana amatati mu rugo je mpora mbona cyane iyo bikunze burya uri nk'umupapa ufise abantu bakuze mbona umenga kweri bona byihuze ariko hari igihe ukiri mu myaka naho hari igihe muga naho je niba bikenewe ukiri mu myaka wumva ukeneye urabona ngo ugushoheriza utuzi urakeneye ugucanira kariro ukarinda amatati basi mu muryango yego ikibazo gica kibana hurazi ngaho bikoraniye kwifata ucubaho umeze nk'umuplayer boy usanga ari babagabo abyarura abijyaho ageze hose nivyo birumvikana ahubwo ico urumva ugasanga ryatunga ryari gufasha ujya muryango ariko aragenda ari spendinga mu ba no musate ibintu ngo by'abasirey queens niki oya muga nivyo mugabo nyene jambo naho ngo menga inzira nziza wohitamwe ariko ukitondera guhitamwe neza ukaraba kuzanye umuntu ameze nk'umurezi muri baba none gashati bakakuze akuze niho mbanye mbabona byo bone uzanye inkumi zigenzi zaba abana bawe bazomwubaka mu bintu byamaze kubona basi nk'abantu no banze naba papa bake bazana abana bangana n'abana babo usanga ibintu bimeze neza uraza ahantu bihera mu minsi ya mbere bashobora no kugendana mengana baja ugasanga umugore wawe yatemberanye n'umukobwa wawe bagiye gushopinga biraba en plus niko je ndabibona bamarana iminsi ibintu vyo kuba navyo bitangira kuva ejo bazopfa impuzu ejo bazotangira umugabo aratashe baze kugusanganira batangira kugwanira nkuko menga umugabo wabo bose nuko gacha haduka ikibazo ego vraiment wote muzana basi wegeye haruguru ukazana igikecuru bari abantu nabifite amafaranga uramubwira kuzana umukecuru gute kandi akubwira ati umugabo ntazaza ahubwo ahiga umwana w'imyaka 18 akirimo ameze ni hatisa aho ni ku ruhande wakagoje ava ku ruhande uri kurava ku ruhande rw'umuntu aje kurongorwa muri urugo rugo canke abagabo muri rusange bari abana nabo bitware gute uko twasanze hari gihe nabo baba intambamye hari gihe haba intambamye bakamwita mukase wabo kandi ko ari mubi kandi atari mubi kubera ko bishizemwo ko buri gihe ngo bamukase w'abantu baba ari babi burya umugani w'ikirundi uvuga ati burya umuvyeyi asa n'uwundi ariko ntaco basi ntiyose na mama wawe nyene cane oya ijana kwijana ntiyose ijana kwijana ariko bari bakwiye kububaha bari bakwiye kubana neza bakayaga kandi ikintu cose kirimwo ikiyago kenshi usanga ari
ibintu byose bimeze neza kidakunze muragitorera umuti kidakunze kabisa bakagitorera umuti wavuze yuko hari na yindi filime ishobora kuza vuba ufatiye no kuvyo coach yoba yaravuze yego hari amahirwe yuko uzoyibonekanamo canke murarekera abandi bakina iyo yindi igomba kuza katurindirize turabe ushobora kuyibonekamo canke katurindire turabe sasa uravye feedback yavuye muri Feruje abantu bagiye bakwakira gute no munsi happy uri kuribona he uno munsi aho ugeze ariko kandi uri kuri project wibona handi he abantu nyene mu minsi ya mbere kubera Feruje nibaza ko ariyo natanguye kubonekamo cyane yego nubwo hari izindi wari warabitinzemo ariko ntizigira impact nini cyane Feruje niyo natanguye kubonekamo cyane mu minsi ya mbere abanci intege harabavuga courage ariko abantu bambwiye courage Imana ibashirezagire cyane kandi n'abatampaye amakuraje hanakita abo nyene ntaco bitwara Imana yagiye Kazimana ego hama nyene ubu naho vraiment novuga ngo Feruje yarampaye n'abantu ego yarampaye n'abantu bashaka guhura nabiga ibintu reje byo guhana abantu ukabona barakura mu minsi ya mbere gasi nabitahura umuntu mbona mengo urafitiye n'udusoni uratinya abantu bonye bahagaze ngo wa muntu ngo muri Feruje hari gana numva nyene ndagize isoni ariko nyene natangiye kumenyera nta ki diaspora nta mu diaspora agire adiko mu diaspora ino filime yaguhana kugira abandi bahura n'aba diaspora kugira bigende ayo mahumba bagenzi bawe bamenye n'abandi ayo makuru bimeze neza umwana muto base nta mu diaspora waronse akwemvese sama kabati mukobwa jewe arandyoheye uburyo ukina menga no gushoramwe imitahe tugakora oya ntawe naronse uramwipfuza biko Tegeza no sambulera wa Mungu. Wewe shadi. Na ushaka? Na mu diaspora kwe. Nta muguza tunga wumva mwakora? Bakorana? Ndamurose turavye. Erega nivyo navuga. Bakoze. Wasanga ndamurose. Jadi ko nawe kweri. Umwana mubi ndavuga mu diaspora kumva ibindi koko oya nyene bindi numvise wumvise ibi bya kabiri duhereze hano hantu mu tuntu n'utundi ubaye utagikorana na Nsoro cyangwa Nsoro akaba atakiri muri ino filime y'u Burundi ni uwuhe wundi mukinyi wumva ejo ukoze filime bikaba ngombwa ko muyikina muri babiri gusa wumva yuko wokenera muri filime yawe kugira igende uko babitegekanije yagiye nyene bino bintu haba harimwo supposition yabihevye canke ntagikinira hano canke nta n'uwuronse abaye atawuhari niwe wundi mukinyi wumva wokomva kukavuga ati filime ndayikora canke irabonekana nk'abandi bose ariko icitonde guyo ategereza kuyibonekanamo zone ko menga sindavyipfuza cane erega ntitugire tumwice si ya filime uvuga ngo naka ngo bamwishe yagiye oya je nanifuza kwaguma irega nyene niyo mpamvu namukuyemo abaye atarimwo nzamumenya hageze ninde wokomva kukavotira umuntu ategereza kubonekana muri filime yiwanje ni nkuko n'ubu nomubwira ati wobonekana uwo muntu voilà ninde rero uyo muntu nzamumenya hageze canke basi okay reka tubihindukize ukoze filime Nsoro arayijemo niwe wundi muntu agira akabiro vuga ati Nsoro ko ari inzaza nanaka ndamukeneye muri filime uwundi muri aba bandi abakinyi ba filime bose urabazi nigashaka nka Havere no muhamagara ndakunda acting yiwe na Alvera ukunda acting yabo okay birumvikana cyane Happy Akimana tugushimira cyane ko waje kuri Deco Entertainment turamukiriza abandi guhera muri wa muryango munini wagutse wa BFA kuva muri projet nini yagutse ya Feruje ariko no muhira nimba ufise umubebe umubwire ati dikara gutasha ndaramutsa cyane uramutsa abandi ko ndagutumye kuri benshi bose ababebe ndabaramutsa n'abandi ndabaramutsa na bebe mukuru wundi ndabaramutsa akawa kumvise na bebe mukuru muramutse yego ndamuramutsa niyo muri abantu baramaze umwanya munini badukurikiranye
babakunzi bacu abakozi ibikorwa byacu ubasigire ijambo muri rusangi hanyuma tuzinga intebe twimanukira. Ego ndabashimiye cyane bwa mbere na mbere bakoze kudukikirana abakunzi ba Diko Entertainment. Ndabashimira namwe kubwitange mugira mushobora kuba muri mu bamwe mu nkurikirana mubandanye mudusapotinga kugenda ku mapaje yacu muze murakora amasuivre n'amanyene byose bikenewe kugira ngo mubandanye mutuduza kugira ngo natwe tube turitegura ibyiza biri imbere. Kabisa, shout out to you everywhere you are. Turacabakunda cyane. Ciao ciao. Ciao. Diko Entertainment.